kw'izina ry'ibiro vy'inama nkenguzamateka, kw'izina ry'abakenguzamateka, kw'izina ry'abakozi bose bakorera mu nama nkenguzamateka, no kw'izina ryanje nyene nifatanye n'indongozi z'igihugu cacu mpereye kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu guhoza imiryango ya bene wacu bashiki bacu baraye babuze ababo, abitavye Imana, abakomeretse, imiryango yatanatanye, ibintu vyononekaye bitewe n'isanganya ry'umuriro wadutse mu bubiko bw'ibikoresho vya gisirikare buri mu gisagara ca Bujumbura. Ndabasabe mu nkundire twibuke abo bene wacu baraye bitavye Imana, ndabasabe duhaguruka umunota umwe kugira tubibuke. Imana ibahe uburuhukiro bwiza. Kubera ivyo nyene vyaraye bibaye, nsaba imiryango yatanatanye kumwe wese ahari yofasha agize uwabona kugira dushobore gufashanya twese nk'abarundi nk'abavukana kugira vy'ukuri iyo miryango yatanatanye nayo yongere gutorana, maze imiryango isubire kubona ibibondo vyayo, kuko turavye hirya no hino turabona neza yuko mu migwi y'imbuga nkoranabuhanga turabona yuko hari imiryango myinshi yatanatanye. Dusabe rero uwari we wese abigire mwakigoro, ubona uwatanatanye n'uwiwe ashobore kumushikiriza inzego zibijejwe kugira vy'ukuri abatanatanye bongere basubire hamwe, kugira imiryango yongere isubize umutima hamwe. Akaruhuko twahoramwo ntiwari umwanya wo kwicara mu miryango yacu, ahubwo kabaye akaryo ko kwegera bene gihugu badutumye kubaserukira kugira ngo tuyage ibijanye n'iterambere, twongere twumve akababakiye. Kubera ko abene gihugu duserukira batwiteze ko vyinshi, duhamagariwe gukora ijoro n'umurango, na kare basokuru barayamaze ngo uwuvoma ashikamye niwe avoma amazi menshi. Ivyo nitwabishira ku muzirikanyi, umwimbu w'ibikorwa vyacu uzotera iteka igihugu cacu, utera iteka abadutoye, eka na twebwe nyene udutera iteka. Tubamenyeshe ko muri rino sasa uretse iyindi mirimo duhamagariwe kuzorangura, harategekanijwe integuro z'amabwirizwa 9 zizokwihwezwa n'inama nkenguzamateka. Izo nazo zikaba ari izi zikurikira: integuro y'ibwirizwa rishinga iyemezwa na Repubulika y'u Burundi y'amasezerano yerekeye ishigwaho ry'uburyo bwo koroherezanya hagati y'ibihugu vya Afrika mu bijanye no gufashanya mu vy'amategeko, yashizweko umukono i Bujumbura ku wa 15 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2008. Integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa inimero 1/8 ryo kuwa 23 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2012 ritunganya igisata kijejwe ivyerekeye imbuto z'ibimera. Integuro y'ibwirizwa riringaniza imirimo ya sentare icungera amatungo ya leta, ingene itunganijwe n'ingene ikora hamwe n'ibikurikizwa muri iyo sentare. Integuro y'ibwirizwa riringaniza ibisata vya leta bijejwe amazi meza no gusukura amazi mabi. Ubwa gatanu, integuro y'ibwirizwa
ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi ry'amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Emira Arabini yerekeye ikugwaho ryo gutanga kabiri ku mafaranga yinjira no gukinga amakori uko bitegekanijwe hamwe no gukwepa kuriha amakori. Integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi ry'amasezerano yo guteza imbere no gukingiranira ku vy'imitahe hagati ya leta ya Repubulika y'u Burundi na leta ya Emira Arabini. Ubwindwi, integuro y'ibwirizwa ryerekeye itunganywa ry'ubutare bwa Mercure. Integuro y'ibwirizwa risubiramwo zimwe mu ngingo z'ibwirizwa nimero 1/9 yo kuwa 14 Ntwarante umwaka wa 2022 risubiramwo igitabo c'amategeko ategekaniriza kazoza abakozi mu Burundi. Ubwa nyuma, integuro y'ibwirizwa ryerekeye itunganywa n'icegeranyo by'amafaranga hamwe n'inyandiko mperekeza yakoreshejwe mu mwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Twongere twibutsa banyakubahwa bakenguza amateka ko twebwe twatowe tubwirizwa kubandanya turi ijisho n'ugutwi by'abene gihugu muri byose na hose. Duhamagariwe rero kuba akarorero keza mu kwitaba ibikorwa by'iterambere rusangi bitunganywa mu ntara n'amakomine twatowemwo, kuba akarorero mu kwitwararika indero y'abana bacu, twame tuzirikana ko akazi kacu atari ukwemeza integuro z'amabwirizwa byonyene, ahubwo ko dufise umwitwarariko w'ineza y'abenegihugu bose.